turashimira umwami kubwo amahirwe dufise yo kuba hano mu buryo bushasha kugira ngo dusenge kandi duhe n'umutima wacu wose amashimwe akwiriye. Nta kintu na kimwe ciza kirushirije nko gushobora kubikora atakwihata birimwo tugashimira umwami bihuje n'ijambo ryo mu byanditswe. Igihe umutima wuzuye umunwa urasuka wawuzuye. Iyo mu mitima yacu gushimira Imana igihe biduze bigashika aho biba byuzuye, bikaba bisesa, biba ari byiza cyane. Mwene Data Ewald yaravuze ati iyo muririmba gusa igihe umuziki uri kurumvikana, hanyuma igihe umudiho uhagaze ugushima kwanyu bikaba bihagaze, byose bigahagarara bikamera uko. Hanyuma acavuga ngo hariho rero ikintu kitaba kimeze neza kugera ubwo kuririmba no gucurangira Imana mu mitima yanyu hamwe n'amashimwe n'indirimbo zishibwe zo gushima. Ndabizi yuko ntibyoroshe, ariko mu mutima urashobora kubikora. Nubwo udashobora misi yose kubikoresha umunwa, mu mutima urashobora kubikora. Nta muntu n'umwe akwiye cyangwa ategerezwa kubidukurako ibyo, nta n'umwe akwiye kubidukuramo. Kandi ibyo rero turabishima cyane. Uyu munsi twamaze kugira umuhingamo uruhije guhera ku saa 8 gushika kuri saa 11. Abose bari ngaha bari bahezagiwe kandi byari byiza. Turizigira yuko aba bakiri bato bashaka nko 200 sinabaharuye, turizigira yuko hari ikintu baronse. Kandi kwabo bose bari bahari, nashaka gusaba mbega turashobora kandi ko kuja mu kibanza cyabo tugagara mu bibazo byabo uko bazo canke mu buryo bwabo uko baharira ibintu. Ni gusa igihe ibyo tubishoboye niho dushobora kubashikira. Nimba dushugururira ko bwantu bw'abantu nubwo bataba bofise ibyo biba bimeze neza, ntibigenda neza uko birakwiye yuko bikwiye ko dushikira abantu tukabashikira n'umutima, atana rimwe twigira twishira hejuru y'uwundi, ariko misi yose twaba turi munsi. Ni ngaho gusa niho dushobora kubagurutsa. Mbese ko biri dutegerezwa gutwara imitwaro yome ku bandi, ariko ibyo ntibishoboka mu gihe twishira hejuru y'uwundi. Ibyo bishoboka gusa mu gihe tuba twishize munsi. Kera mu burimyi umuntu yabashaka gutwara umufuko yawicarako, ahubwo yawicarako ngo awutware, ahubwo yarawikorera. Nimba dushaka rero gutwarana bamwe ku bandi, dutegereza kubanza kubama, guca bugufi kugira ngo dushobore kwakira uyundi, hanyuma tumutware. Nanezerewe n'umutima waje wose ukuba Mwene Data ba hano babigizemwo umugabane. Kandi inshuro ya mbere byagize neza, inshuro ya kabiri bizogenda neza cyane, n'ubuzobandanya kumbure bizogenda neza cyane. Turashima yuko mwaje, turabakira mu rukundo, kandi turizigira yuko umwami aza kuduhezagirira hamwe. Turabona ko mu kuvuga, iyo uri kuravugisha abandi bantu, yuko natwe hari ibyo tukibuze. Igihe turi hagati yacu muri twebwe, tuba twibaza yuko tumaze kuba dufise ibintu byose ibikwiriye. Hanyuma igihe ibibazo bimwe bimwe tuba tubibajijwe, ukabona ko ivu ritegeranirijwe neza hano na hariya. Ariko Imana ishimwe kubwa buri muntu wese agishobora
gutahura yuko ataragera aho Imana ibishaka yuko aba. Umwami yakoze ibyiza byinshi, yakoze ibihambaye byinshi kuri twebwe, yadushize ku ishuri ryiwe, twashoboye kwicara ku birenge byiwe kandi twumvise amajambo amamiliyoni atumvise. Ico ni ikintu gihambaye, ariko ibyo biducisha bugufi gushika mu nyota no mu mukungugu, kuko turiyumvira kukuba abantu bataragira amahigwe kandi batigeze na rimwe bumva havugwa ibyo Imana ikora ubu, kandi turabizi yuko bari mu bwato bubi. Umwami ntaburimwo, kuko ahari umwami haba hari ijambo ryiwe, aho aba ari uguhishurwa kukugomba kwiwe. Ariko tugumane imitima iciye bugufi, tugire imbabazi zibwena, iyo ni impano y'Imana, kandi icyo nicyo umwami aduha buri gihe. Turashobora tukavugana na Paulo ngo icyo ndakiri ku bw'ubuntu. Ubuntu bw'Imana ntitwabuherewe ubusa. Abikorera ba mbere 15:10. Nta kintu kimwe niteguriye gusa yuko Imana iduhezagira, kandi ibyo mu bisanzwe birahagije. Ibyo bihagije biruko. Duteguriwe yuko umwami aduhezagirira hamwe, kandi nk'uko yatwigishije mu byanditswe byera, ashaka kutwigisha ukwizera. Umwami ntiyigishije ukwizera abigishwa biwe. Ibyo turabishima yuko atabibigishije mu majambo gusa, ariko misi yose haba ari mu bifatika, mu bikorwa. Biranditse ku mwami wacu ngo yatanguye gukora yigisha. Twe dutangura kwigisha, hanyuma ibikorwa bikarindirwa. We yatanguye gukora, hanyuma arabandanya arigisha. Uko mu kwigisha uko rero bose baba bigishijwe n'Imana, babona igikorwa c'Imana, babona ukwemeza, hanyuma mu nyuma bagahabwa inyigisho ikurikiye ibyo. Nashaka kubandaniriza ku ijambo twasomye. Muraza gutangara yuko umwami wacu ubwiwe yaravuze. Hano dufise yari Zaburi 115 twasomye umurongo wa mbere ngo ntaba ari twebwe mwami, ntaba ari twebwe, oya uheshe icubahiro izina ryawe. Ni mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 5 murongo wa 41 niho handitse. Yohana 5:41 ngo singomba gushimwa n'abantu, muri Yohana 5:41, ahubwo mbwihushane namenye muri mwebwe ngo ariko mwebwe ndabazi yuko mutagira urukundo rw'Imana mu mitima yanyu. Urukundo rwo gukunda Imana. Umurongo wa 43, jewe naje mu izina rya Data ntimwanyakira, nihagira uwundi aza mu izina ryiwe ubwiwe we muzomwakira. Umurongo wa 44, mwoshobora kwizera mute ari mwebwe mwubahana ngo mwakira ibyubahiro bamwe ku bandi, ngo ariko icubahiro kiva ku Mana imwe nsa mutakirondera. Iri ni jambo rikomeye. Umwami wacu mu gihe yagendagenda hano ku isi yanse icubahiro cyose, ariko yagiye abona ko abakuru mu by'amadini, mu bintu by'imwemo, biyumva
neza bambaye bagenda mu masoko bambaye amakanzu maremare abantu bose bakabaramutsa hanyuma igihe haba iminsi mikuru iminsi yose iminsi mikuru yaraninahazwa nkuko biba bafata ibibanza by'icubahiro ariko inyuma ariko ntibipfoza icubahiro kiva ku Mana ni kuvuga ngo ugushigwa mugambi w'Imana icubahiro gitangurana no kwakira umwami biciye ku kwizera mu ijambo ryiwe nta cifuzo na kimwe bari bafise kuri ibyo hanyuma yategerezwa kuvuga kiriya gihe kera umurongo wa 23 aravuga ngo ubundi nihagira ubundi aza mu izina ryiwe ubwiwe we muzomwakira mbega ni kangahe twakunze gushimika kuri ibyo bintu utumvirije ubu ukwerezo ry'iminsi ngo yumvirize Yesu Kristo azoca yumviriza ubwo nyene antikristo hagati y'ibyo bibiri harimwo gusa ukutumvira nta kindi kintu ntushobora gukorera bashebuja babiri canke ngo ushikire intumbero zibiri canke ngo ujane inzira zibiri zitandukanye canke ngo ukorere ba databuja babiri umwanya umwe ni muri Matayo 6:24 kandi umwami ashaka kutugira abantu bagendera mu nzira ziwe bamukorera n'umutima wabo wose bijanye hano guhera umwami abivuga ku murongo wa 42 ngo ariko muri mwebwe ngo namenye muri mwebwe yuko mutagira urukundo rwo gukunda Imana urukundo rw'Imana abantu b'abanyedini guhera ku mutwe gushika ku maguru bazi Bibiliya ku mutima ariko badafise urukundo rwo gukunda Imana urukundo rw'ubukozi urukundo rw'icubahiro urukundo rw'ibindi bintu kiretse urukundo rw'Imana inyuma y'ivyo rero acavuga ku murongo wa 43 ngo naje mu izina rya data namwe ntimwanyakira ngo nihagira uwundi aza mu izina ryiwe ubwiwe we muzomwakira mbega ijambo ry'ubuhanuzi ku bwuzure bwose bw'igihe c'ubuntu nimwibaze yuko nk'emu wa antikristo yuko yoba yaje agatangura kubaho hirya y'ejo haheze oya Yohana arandika muri Yohana wa mbere 2:18 ngo antikristo azoza kandi ba antikristo benshi bamaze kuza mwese hamye hari iyo mirongo ibiri inzovyaro zibiri Kaini na Abeli Mose na Baramu Kristo na Yuda antikristo na Kristo kwiherezo misi yose iyo mirongo ibiri itandukaniro riba riboneka mu buryo bugaragara Imana iri ku ruhande rwacu igihe gusa tuba dushizwe ku ruhande rwayo kandi ivyo bigaragarira biciye kuba yuko twikunda tukayikunda nimba tuyikunda rero dukunda ijambo ryayo gusumba ibindi byose aho rero turaryakira tukaryemera mu mitima yacu mbere haranakekeranywa hano hakavugwa ku murongo wa 44 ngo mwoshobora kwizera mute ari mwebwe mwubahana ngo muhana ibyubahiro bume ku bandi ngo muremerana hano ntibijanye n'abantu bashizwe mu byubahiro by'ubwami canke bw'ubukuru mu baganza mw'isi ariko gusa ngo kumenya Imana no guhishurwa kw'Imana muri Kristo nk'abantu twese turangana kandi nta muntu n'umwe yoshobora kwifata ko agomba kwakira ibyubahiro hano umwami aravuga ati ariko icubahiro kiva ku Mana imwe yonsa nimugishaka nimwibaze gato kurondera icubahiro ku bantu bakacemera hanyuma bagaca ku ruhande rw'icubahiro Imana itanga kugira ngo banezereze abantu baboneke neza ku bantu ntibabone uburyo bwo kunezereza Imana ngo baronke ukuntu Imana ibemera iyo mirongo ibiri n'uyu munsi iracabaho uyu munsi
turabibona bibandanya kuba bigaragara. Ibyo bigaragara mu buryo bubonekana neza mu ruhande abantu baba bahagazemo, kandi Imana ihabwe amashimwe kuko hariho amasigarira adashobora gupfukama kandi atazopfukama imbere ya Bayali, ahubwo abantu bapfukamye amavi yabo imbere y'Imana bakayizigiza ubuzima bwabo, ntibazigira bapfukama imbere y'umuntu n'umwe nubwo yoba yigira ko ari Imana. Ariko twe turabibona neza, abantu bose barondera icyubahiro ku bantu, bagapfukama bakamenya uwo ari we wese abaje mu izina ry'iwe, kubera ko baba barondera gushimwa n'abantu. Ariko hari urubyaro rw'Imana rwagenewe kuba ku isi ku bw'icuro cy'Imana, hanyuma bakazoba mu bwiza mu ijuru, nk'uko Pawulo avuga mu Banyefeso ngo kugira ngo tube ikintu cy'ishimwe ryayo ry'ubwiza. Kandi nimba turi bo ku bw'ubuntu, ntitwabaye ico kubera ibikorwa, ni ku bw'ubuntu kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe yishimagiza imbere y'Imana, ariko ushaka kwishimagiza yishimagirize mu Mwami, kandi yishimagirize ubwizigirwa bwayo n'imbabazi zayo imbere yabo barondera ubuhungiro kuri yo. Muri Yohana 5:46 aramana akavuga ngo iyo mwizera Mose nanje muba munyizeye kuko ari ibyanje yanditse ngo kuko ari ibyanje yanditse. Ariko nimutizera ibyo yanditse, amajambo yanje muzoyizera mute? Ukwizera kuza kuva mu ubutumwa nabwo buza buva mu jambo ry'Imana. N'ibyo nabyo twarabimenye kumbure bishimika ko kubwo abo biyumvira yuko dushira ngo Mwene Data imbere. Ndabivuga nkuko ndabyumvira imbere mu bwina muri jewe, nkuko kandi nzi yuko ariko bigororotse. Ntidushira hejuru umuntu kandi ntiduha ibyubahiro umuntu gusa, ntitwasuzuguye twafashe iminenegwe cyangwa ngo dushibure cyangwa ngo dusuzugure ibyo Imana yakoze, ariko twakiriye twemera n'umutima wose uwo Imana yarungitse, uwo Imana yavugije biciye mu jambo byo mu byanditswe, kuko ahanditswe ngo uwakiriye umuhanuzi ndungitse azohabwa impembo y'umuhanuzi. Mu kuvuga ibyo bintu duha icubahiro umuntu, ariko duha icubahiro Imana yonyine. Muri Zaburi 115 naho haranditse ku murongo wa 2 ngo ni iki gituma abanyamahanga babaza ngo Imana yabo iri hehe. Murongo wa 3 ariko Imana yacu iri mu ijuru yakoze ibiyihimbaye byose. Imana ntiri mu ijuru gusa, Imana yagize ahiba umutima wawe n'umutima wanje kugira ngo ishobore gusohoreza hano ku isi ibyo yigeneye gukora mu ijuru. Kandi ibyo nabyo twabishimitse ko umwami yiteguriye umubiri, ishengero muri iryo ishaka gukoreramwo, ishaka gukora. Hano ku murongo wa 4 haravugwa ngo ibigwamana byabo ni feza n'izahabu, n'ibikorwa by'amaboko y'abantu. No murongo wa 4, murongo wa 5 bifise akanwa ntibivuga, bifise amaso ntibibona, bifise amatwi ntibyumva, bifise amazuru ntibimotegwa. Umurongo w'indwi bifise intoke ntaco bikorakora, bifise ibirenge ntibigenda.
kandi ntibivugisha imihogo yabyo. Imana yacu ishobora gukora ibintu byose, ishobora kumva, ishobora kubona, ishobora kugendagenda. Imana yacu ishobora kubona, Imana yacu ishobora byose. Dushobora rero kuvuga umurorero yagendeye mu itongo ryo muri Edeni, yagendagenze mu itongo rya Edeni, yanditse amategeko 10. Imana irashobora kwandika. Imana yabaye ya mbere mu kwandika, mbere yuko uwo ari we wese amenya icyo kwandika icyo ari cyo. Umwami Imana yanditse amategeko 10 ku bisata by'amabuye. Imana ishobora gusoma, Imana ishobora kuvuga, Imana ishobora kwishura. Bakundwa, dutegerezwa kuba twitega birushirije ukuba hano kw'Imana. Tugomba kwirukana Imana ngo tuyisubize muri kahise, ariko tuyizane, tuyikure muri kahise, tuyizane muri kubu, tumenye icyo Imana yari iri ejo nicyo iri uyu munsi, kandi izokiba n'ejo hazoza. Ibyo yakoze ejo hahise ishobora gukora uyu munsi, kandi izobikora n'ejo. Iyo niyo Mana yacu, atari Imana dushushanyije tukogera ko amatwi abiri hanyuma tugaha ishusho n'intoke zacu. Ariko ikintu ciza ni ukuba ntiturema Imana, ariko twizera yuko yaturebye. Kandi aho rero niho hari guhishurirwa mu kubye kubiri uko umwami yaduhaye. Abo bose bagira uko bishiramo uko Imana imeze, hanyuma bakayishushanya mu buryo bwiza. Nta Mana bagira, bafise ibigirwamana. Iyo koko bifise amatwi n'izuru biba ari nziza, ariko nta buzima, nta kumva, nta kubona, nta kintu na kimwe. Ndako bimeze ku bantu bose batahawe guhishurirwa kwa Yesu Kristo. Ndiko ndavuga mu buryo bimwemu, mu gice cy'imwemu. Bikorera Imana. Naratangaye iyi minsi igiye kubona ubumana muri katekisimo y'abakatolika. Igihe birabiye mu cirore, data aba yicaye iburyo, afise inkoni yo gutegeka icumu ry'ubugabe, hanyuma umwana aba yicaye ibubamfu, afise umusaraba mu kiganza ciwe, afise n'igitabo mu kundi kuboko, hanyuma icyo kuboko bakoresha igitabo. Uwo wa gatatu nawe aba yicaye neza cyane, ameze nk'inuma hagati y'abo babiri. Iyo si Imana yacu. Imana yacu ni Imana imwe, igizwe n'imwe rudende, igizwe n'imwe, ariko si ikintu abantu bashobora kwiyumvira. Oya, nari mfise uburakari imbere muri jewe, ariko ndiyumvira ati ni gute abantu bashobora ku buryo bwihuze gukora Imana bihuje n'ivyumviro vyabo. Ariko abantu bose batahuye yuko Imana yaduremeye kuba gicoro cayo. Abo ntavyo bafise bibaza by'ivyumviro vyabo, nibareka ivyumviro vyabo ngo vyirukange mu bwo buryo, ariko bagendera mu makanda yo guhishurirwa kw'Imana ubwayo. Imana uko biri ni mwemu muri kamere kayo, hanyuma yarihishuye, yishura mu bihe, igendera mu itongo rya Edeni, yari no mu nkingi y'umuriro. Kristo yari gitandara cyaherekeza ubwoko bw'Abisirayeli mu bugaragwa. Ninde ashaka gusobanura ibintu byose? Imana ntirondera abantu bashobora kwisobanura, irondera abantu bashobora kwizera ibyo, hanyuma bakaja ku ruhande rwayo buryo bwuzuye. Hano muri Zaburi 115 haravugwa ibyo bigirwamana ntibyumva, ntibibona. Imana yacu iri mu ijuru, irashobora gukora, irashobora gukiza umutima, irashobora gukiza umubiri, irashobora guhezagira. Turindiriye mu buryo burushirije, atari mu kutihangana, ariko mu kwizigira byuzuye yuko umwami anakora igikorwa ciwe mu buryo bwo kwemeza bwa kimana bw'ijambo.
hanyuma uko rero agahabwa ibyo afite uburenganzira, nk'uko atagukekeranye ko twahawe inyigisho tukagarukanwa ku nyigisho no ku kwizera kw'inkomoko, uko niko atagukekeranya umwami ashaka kwigaragaza. Kenshi cyane yarigishije mu kwizera abigishwa biwe, kandi igihe cyose batashobora kwizera yarababara cyane. Muri Matayo 12 nshaka gusoma ku murongo wa 15, muri Matayo 12 umurongo wa 15. Yesu abimenye arahava, benshi baramukurikira abakiza bose. Matayo 12:15. Reka duhagare gato kuri uyu murongo umwe ngo abakiza bose. Ukurikira by'ukuri Yesu afise uburenganzira kugakiza, afise uburenganzira gukira indwara, afise uburenganzira ukubohoka. Umwami Yesu ntaza kugira ngo akwegere uruvange rumukurikira, ariko abantu abo ashobora kwishimagizamwo mu mwebo, mu mubiri no mu bugingo hose, aho hose biba bikwiriye. Bose yarabakijije bose, abo bose bamukurikiye igihe cyose hari abamukurikira yarabakiza. Mbega turashobora kwizera ibyo uyu munsi mu gihe twacitse abigishwa b'umwami, hanyuma tugasoma ibi mu ijambo ry'Imana ngo abamukurikira bose yarabakiza. Nk'abigishwa ba Yesu Kristo rero turafise uburenganzira duhabwa n'Imana kugakiza, uburenganzira duhabwa n'Imana gukira indwara, uburenganzira duhabwa n'Imana kubohoka. Dutegerezwa dukuri kwemeza ibyo tukabivuga imbere mu mitima yacu na amina, tukavuga tuti mwami, nimba tutarabyizera nk'uko bikwiriye, fasha ukutizera kwacu kugira ngo dushobore kubyemera. Hanyuma murongo wa 18 urabandanya ngo nguyu mushumba wanje natoranije, nkunda, ahimbara umutima wanje. Nzoshira mwemu wanje kuri we, azomenyesha abanyamahanga amateka azocibwa. Ntazosinda kandi ntazoyogora, kandi ntawuzokumva ijwi ryiwe mu nzira. Ntazohohosha irenga rivunitse, n'urumuri ruyenga ntazoruzimya, gushitsa ahazogomorera amateka ngo ukugororoka. Umurongo wa 21. Kandi izina ryiwe ryo abanyamahanga bazokwizigira. Mbega ijambo ry'ubushobozi! Kandi ngo abanyamahanga nibo bazoshira ibyizigiro byabo mu izina ryiwe. Ubwa mbere agakiza kari kagenewe abayuda, mbere haranditse ngo agakiza kava mu bayuda. Yohana, murabizi ko abayuda barabyanse, hanyuma araburengana aja ku banyamahanga. Mwemu uhoraho yari ku mwami wacu kugira ngo isezerano ryose ryanditswe kuri we risohoze biciye kuri we. Uwo mwemu yera nyene ategereza kuba muri twebwe. Aho rero nta gusinda, nta kuyogora, nta mitegekere, nta kintu kiba kigihari kiretse igikorwa cyarangijwe mu bushobozi bw'Imana hagati mu ishengero ry'umwami. Aho rero hano hari imari guharira rimwe rimwe tukumva ibintu
tukibaza yuko abantu bamaze kuba abizera bakwiye kubagira ururimi ruciwe. Umuntu wese adashobora kurushira ku gikorwa c'Imana basi yategerezwa kukurugumya. Ibyo ntushobora kubirenza amaso canke dukore nk'aho mbenga ntitwabyumvise. Mbega ibibi byaba biterwa no kuba abubaha Imana cyane, bubaha Imana bandi nibo bagoramye cyane ngo bakorere umwami n'imitima yabo yose. Ibyo rero birababaza mu buryo bugoye, ariko ari ibyizigiro kuri twese. Ariko twokunze rimwe gushikira imero aho ibintu byose bigoramye kandi biteza ukubabara, umubabaro bigahagarara, dusubire kwemera ibintu bimwe kwitambika imbere mu nzira zacu, ariko umuntu wese akabona ikibanza ciwe, ata mpari, atakuyogora, ata numwe yumvikanisha izina ijwi ryiwe mu buryo ubwo ari bwo bwose, kiretse afise ikintu avuga kiba umugisha ku bw'abandi. Mbega ni kangahe twabivuze tuti mwami ngira umugisha, hanyuma ninde yacitse umugisha abera umugisha abandi? Imana ishaka kuduhezagira kugira ngo ducikire umugisha abandi, ngo ntazohohosha irenga rivunitse, ntazozimya urumuri ruyenga rucaka ruzima gitka, ngo gushitsaho azoneshesha mu kugororoka. Umwami wacu azokora neza ikorwa ciwe mu ntsinzi, atari mu kwifatanya, mu kwiniga, ariko ngo mu kozana intsinzi ikomeye, nk'uko yanesheje ukuzimu, satani, abadayimoni, hanyuma akazuka mu bapfuye umunsi ugira gatatu, hanyuma akaba yagiye mu bwiza nyuma y'iminsi 40 hamwe nabo yari yazukanye nabo bose. Uko nyene kugaruka kwiwe azogira, azohishura intsinzi yiwe yuzuye. Paulo arandika ati ntibiragaragara yuko abansi biwe bose bashitse gusinda bava zibirenge vyiwe, kuko umwansi wa nyuma ni rupfu. Kandi nk'uko tubibona mu gihe cyose turi ku maziko, urupfu misi yose ruracari ngaha, rurafata bizera nk'uko rufata n'abatizera. Ariko nk'uko twabishimitseko cyane cyane mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice c'icumi, aho umwami wacu yavuze kubiraba abahanuzi abo ijambo ryari rijeko, yarabwiye kuri bo ati muri Imana ariko muzopfa nk'abantu n'igihushane hano ku isi. Ku ruhande rumwe muri Imana ariko muzopfa nk'abantu, ariko urupfu si herezo. Urupfu rwa rundi nyene sandugu ibisa y'utizera n'utizera, ni ryari ryarimbi nyene tungo ry'abapfu, uburebure bwo kwimba byose nico kimwe. Iryo si herezo, ntibiherera ngaho. Ese ukuntu dukwiye kuba abashimwe ko ukwizera kwacu kuri mu Mana nzima, muri Yesu Kristo umwami wacu. Yanesheje urupfu kandi yanesheje ukuzimu. Umutizera umubiri wiwe ushigwa mu isandugu agahambwa muri bijya buryo nyene uwizera, nk'uko n'utizera bimubera. Ariko uwizera ntaba ari mu isandugu, ahubwo ico abayemo, inzu yarabayemwo niyo ibiri mu isandugu. Umuntu yizera we agenda muri paradizo, akagenda mu bwiza bw'Imana. Umwami wacu azokora igikorwa ciwe mu buryo
bw'intsinzi. Hanyuma la belle expression. hari imvugo nziza ku murongo wa 21 ngo kandi izina ryiwe niryo abanyamahanga bazokwizigira. En son nom, mu izina ryiwe pardon des péchés, ikigongwe c'ivyaha prêcher à cyategerezwa kwigishwa mu mahanga yose uhereye i Yerusalemu. et c'est ce que Kandi faisons encore aujourd'hui. ivyo nivyo dukora n'uyu munsi. Nous pouvons transmettre à Turashobora guha abantu tukabaha impano ihambaye y'ubuntu y'Imana yacu mu izina ry'umwami a aimé uwadukunze et qui nous a by'ibwenda akaducungura qui fait sortir sa cause Aga- victorieusement. kora agaserura igikorwa ciwe mu buryo bw'intsinzi. Rimwe rimwe ntibiba bisa nk'uko siko biba bigaragara. Iyo tuba turiko turaba ibiboneka turashobora kuvuga tuti mwami, Comment cela finira-t-il? none ibi bizorangira gute, ibyo bizovamo iki? Ariko dukora nka Mose, dukora nka Aburahamu, kandi dukora nk'abakozi bose b'ukuri n'abana b'Imana bose. Ntituraba ku bigaragara, ariko Qui est turaba ku bitagaragara, à celui qui est invisible. turaba ku utabonekana, ku utagaragara nk'aho tumubona. Kandi aho rero twiyumva neza. Une nouvelle force de foi, Hari une nouvelle inkomezi nshasha zo kwizera, ubushizi bw'amanga bushasha, intege zishasha ziraza, hanyuma tugakomezwa mu kwizera. Voici Raba une autre parole irindi jambo qui correspond en Les- fait à ce que nous avons déjà lu. rihuza n'ibyo twasomye ku wa gatatu ku mugoroba muri Matayo 13. Haranditse muri Matayo Verset 13 umurongo 41. wa 41. Matayo 13 umurongo wa 41. Fera ses anges Umwana w'umuntu azotuma abamarayika biwe nabo tous les scandales, bazotororokanya ibitsitaza byose l'iniquité. n'abakoze ibizira, Verset 42. Et ils les jetteront dans babikure mu bwami bwiwe, bazobaterera mu itanura ry'umuriro, niho hazoba amarira no kujyanya isi y'azamenya. Buno abagororotsi bazokwakaka nk'izuba mu bwami bwa se. entendre. Uri n'amatwi niyumve. Si nous allons avec cette parole, Iyo tujanye nous avons lu mercredi, tujanishije no jambo niryo twasomye mu butumwa bwiza bwa Matayo mu gice ca 18, haranditse hano ku murongo wa 6. Matayo 18 umurongo wa 6 mais quiconque scandalise ngo l'un de ses petits ariko uzotsitaza n'umwe muri abo bato banyizera, icoroshe nuko yohambirirwa urusyo ruremereye ku izosi, akadobezwa ibwena mu kiyaga. la plus profonde. Nous avons lu le terme scandale. Twasomye ijambo igitsitaza. Ubu rero umwami ariko afatira ku biwe, hanyuma aravuga ku murongo wa 6 muri Matayo 16 ngo ariko uzotsitaza n'umwe muri abo bato banyizera, Le mieux pour lui serait banyizera ngo icoroshe ngo iciza kuri uyo nuko yohambirwa urusyo ruremereye ku izosi, akadobezwa ibwina mu kiyaga, aho kiba kiri bwina gusumba ahandi. kubera iki mbega, kubera iki urusyo, kubera yuko hari aboga benshi baca binjira bakibira, hanyuma bakiburuka, bashobora kwibira bakoga mu buryo butangaje, inyuma yuko baba bateje ibibazo n'ibintu bibi by'ibitsitaza. Hanyuma umwami muri abo rero arabara akavuga ati ni byiza ko bashira kuri abo urusyo ruremereye kugira ngo badubire bagume imbere mu idamba, ntibasubire kuduga ngo barerembe, ntibasubire koga. Ariko iri jambo ndarifashe nk'uko Imana yari ishatse. Ibi si ibintu tuvuga binenegwe tuvugira hejuru gusa uko hano imbere, ariko aya n'amajambo yera y'umwami wacu. Abantu nk'abo bazana ibitsitaza mu bwami bw'Imana, hagati mu bwoko bw'Imana, hanyuma bakaca birata mu nyuma yuko hari ikintu bateje, ntibazobyivanamwo, oya. Kandi isaha yashitse
igihe cyashitse aho hegeranywa ugwamfu hamwe n'ibyo bitsitaza byose ibyo byose bitegerezwa kuvanamwo iherezo hategerezwa kuvamwo ishengero ry'Imana ryitirirwa byemewe bikwiriye izina ryayo kuko ni muri iryo rishobora kwigaragarizamo. Haravugwa hano ni agace abantu benshi badatahura. Kuri buri bushukanyi bwose haba hari impwemu ishuka ibiri kirakora, kandi ubwo bushukanyi bwose uko gutsinzira kose, uko guta ijambo kose, buri nyigisho yose, buri bumenyi bwose butari bwa Bibiliya bushobora kuba igitsitaza mu bwami bw'Imana. Paulo arandika mu Bigalatiya ati haragowe ubashuka akabazimiza azobibazwa ngo isi iragowe kubwo ibishukanyi. N'umurongo w'indwi no muri Matayo 18 ngo ibitsitaza bizoza, ariko haragowe uwo bizira ubizana ngo ukuboko kwawe cyangwa ikirenge cyawe nihagira ikigutsitaza muri byo ugice ugitekure, byo kubera byiza kwinjira mu bugingo ucitse igikonjo cyangwa ikirenge hakuteregwa mu muriro utazima ufise amaboko yomi n'ibirenge byombi, kandi ijisho ryawe umurongo w'icenda nijya gutsitaza n'ibindi. Hanyuma ku murongo w'icumi ngo mwirinde ntimukengere n'umwe muri aba bana bato. Ndababwira yuko mu ijuru abamarayika babo bama baraba mu nyonga ha data wo mu ijuru. Imana yatugeneye kuba mu bwami bwayo. Ibitsitaza n'ibigwisha byari byaravuzwe imbere y'igihe yuko bizoba bihari. Yuda kuri we hari haranditswe ibyo azokora, hanyuma akavugwa ngo umuntu nk'uyo ni byiza yuko atoba yaranavutse, ariko kugira ngo ibyanditswe bisohoza, mbega ni kangahe twumvise hashimikwa muri Matayo 24 ngo ibyo bintu bibiri bizoba byegeranye cyane bibame ku bandi. Ntidukeneye kuja mu madini makuru bihagije kwiga gusa inkuru z'akahise z'amashengero. Satani ntiyigeze areka guhagarara na rimwe mu makaguru yagiye araba, kandi ntazoreka guhagarara ahantu na hamwe. Mbere no ku turu ya nyuma azogaba misos, azogaba ahantu hose Imana ibitanguriye gukora mu buryo bushasha, nawe atangura kubibamwo ibyago. Yamaze gukorera ku bandi, yamaze kubakwegera ku ruhande rwiwe. Iri jambo rirakomeje cyane, rirakomeye, kandi umwami ashaka kutwigisha inyigisho icigwa cyo kwizera. Kiriya gihe kera yarashavuriye abigishwa biwe kuko ntibari bashize mu bikorwa ububasha bw'Imana. Haravugwa, arababwira ati mbega nzobihanganira gushika ryari. Aho ni muri Matayo 17 umurongo wa 16. Aho niho uwo mugabo yamubwiye ati namuzaniye abigishwa bawe ariko ntibashoboye kumukiza, ndabananiye kumukiza. Yesu arabishura umurongo wa 17, Matayo 17 ati yemwe abiki gihe mutizera b'ibidambidambi, nzogeza ryari kubana namwe, nzogeza ryari kubihanganira, nimumunzanire hano. Umurongo wa 18 Yesu aramukankamira, dayimoni amuvamwo, umuhungu acakira uwo mwanya nyene. Umurongo wa 19 maze abigishwa baza kuri Yesu
biherereye baramubaza bati tweho ni iki cyatumye bitunanira kumusenda. Arabishura ati ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri, namba mufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwobwira kino gisozi muti imuka aha uje hajya kandi cyo kwimuka, kandi nta kitazo bashobokera. Ntidushobora kureka gusoma iri jambo ngo tureke kwibaza ku bikorwa bitagereranywa mu mukozi wa Mwene Data Branham. Misi yose nkibaza ni kubera iki mbega yaririmbisha iyo ndirimbo mu gutangura ngo izere gusa, izere gusa, ngo byose birashoboka, bishobokera uwizera. Mu kwizera yagiye ku ruhande rw'Imana, yagiye ku ruhande rw'ijambo ry'Imana, kandi yafashe nk'ikinyoma ibintu byose byari bihushanije n'ijambo, hanyuma afata amasezerano y'Imana nk'ukuri, hanyuma muri ubwo buryo yubahira Imana mu kwizera no mu gikorwa cyo kwizera, mu gukora mu kwizera. Hano abigishwa ntibashoboye gukiza waragwaye, hanyuma se w'uwo agwaye aza kuri Yesu. Murabona neza ibyo yavuze umwami abwira abiwe, yarabwiye ati bwoko butizera bikidambidambi. Umwami avuze ijambo nk'iri kuri wowe no kuri jewe, twotsitara gushika ku munsi wa nyuma w'ubuzima bwacu. Ariko haranditse ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye mu kwako uko kuri. Iyo ikintu gipfuye tuba dushaka kugihamba. Umwe muri twebwe akaca avuga ijambo ryo gusezera. Mbega dushaka gukoresha iki ukwizera gupfuye? Hamwe nuko dushobora guhambwa ibikwiye, ibyo dukwiye ni ukwizera kuzima. Reka nubahuke mvuge ukwizera mu Mana nzima bitegerezwa kuba ari ukwizera kuzima. Ukwizera ikigirwamana gipfuye ni ukwizera gupfuye. Ikigirwamana nticumva, ntikibona, nta kintu na kimwe gishoboye, ariko Imana yo ni Imana nzima. Kuko rero ari Imana nzima, ukwizera kwacu muri yo ni ukwizera kuzima. Iyo ari ukwizera kuzima rero, ibikorwa ingendo uko bimeze biri ngaho. Aho rero natwe twagizwe bazima biciye mu kwizera Yesu Kristo, nk'uko byanditswe muri Petero wa mbere 1:3 ngo kubwo kuzuka kwa Yesu Kristo mu bapfuye, ngo batizera. Ibyo abibwiye abigishwa biwe, abibwiye abamukurikira. Nibyo atubwira uyu munsi, mwebwe abizera. Mbega ni gushika ryari muzobandanya gukekeranya? Ni ryari muzobandanya mu kwizera guke? Ni ryari muzoguma mutizera nk'uko ibyanditswe bivuga? Umurongo wa 17 ngo mwebwe abatizera kandi bibidambidambi, nzogeza ryari kubana namwe, nzogeza ryari kubihanganira. Mbega two kwiyumva gute umwami atuvugishije nk'uko ngo mbega nzoba namwe gushika ryari? Mbega nzobanya kwigora hamwe namwe gushika ryari? Mbega gushika ryari nzobabwira ndabigisha? Ni gushika ryari nzobigisha amajambo yose y'Imana? Mbega ni gushika hehe bizobandanya uko icamwa kiva ku Mana kitabonekana ngo cumvikane? Bakondwa, twese duhura n'iki gikorwa gikomeye nk'uyu mwanya. Umwami yaratuvugishije
il est jusqu'ici satisfait. kandi gushika hano twabaye abigishwa beza twumvise ibintu neza twakiriye ibintu mu kwizera, ariko ubu rero ashaka yuko dutera intambwe tukaja mu kwizera. Uwo mwami nyene imbere yuko ava hano ku isi yavuze ijambo ry'ubushobozi ngo Yohana 14:12 ngo ibikorwa nkora namwe muzobikora, mbere muzokora n'ibirushiriza kuko ngiye kwa data. Birakwiye ko dushika aho ukwizera kwacu hamwe n'amaso amaguru abiri ameze neza, amaso ameze neza, amatwi yacu, ukwizera kwacu kukava kugendagenda turiko turaba Imana nzima. Nimurabe abahezi mu kwizera nk'akarorero, hanyuma tuvuge tuti mwami mu by'ukuri hari ibyo tukibura muri twebwe, ntitwigeze twubahuka kugufatira ku ijambo ryawe, ariko ubu rero turashaka kubikora mu kwizera, tugufatire ku ijambo. Iyi abigishwa baramubajije hano ku murongo wa 19, abigishwa ngo baza kuri Yesu igihe yari wenyine ari kumwe nabo biherereye, bari abanyabwenge, ntibabarije ibibazo igihe ishengero ryose ryari rikibakikije, bari babizi ibyo bakwiye kubwira Yesu, hanyuma babimubwira abandi bose badahari. Dushobora kwiga ibintu byinshi kandi tukabitwara iwacu nk'icigwa gikomeye. Iyo dusomye tukumviriza, iyo dushize ku mutima, twagabye ku majambo y'Imana ngo begera Yesu nyuma yuko ishengero ryari ryagiye, byari ibintu byabo bagomba kumenya. Dushobore iminsi yose gukora itandukaniro tuti mbega ni giki kigomba kumenyekana ku bantu bose, ni nike kintu kigomba kumenyekana gusa mu cumba ico, mbega ni giki dushobora kuvuga imbere y'abantu, ni ikihe kintu tudashobora gukora imbere y'abantu. Twese muri kazoza tugashobora kupimanya ibyo bintu, hanyuma tugafata ingingo zigororotse. Hanyuma afata ijambo murongo wa 20 arabishura ati kubukwizera kwanyu guke ntibwari ububisha, nticyari icyaha gikomeye, ariko kubwo ukwizera kwanyu guke, uko kubura kwizera kwanyu. Ese ukuntu umwami wacu yuzuye akora mu buryo bwiza, ntiyagiriza mu buryo bukomeye, avuga gusa ati ni ukwizera kwanyu guke, ntiyavuze ngo ni ububisha bwanyu, ariko ati ni ukwizera kwanyu guke gusa. Mbega twese turazi kutizera ndabikekeranya ko, ariko turabanyakuri, turivuga kuri bihagije kugira ngo tuvuge ati mwami ukwizera kwacu kwabaye kunyanige cyane, twarakekenye cyane, ntitwashize ibyizigiro byacu muri wewe mu buryo bwuzuye uko twari dukwiye kubikora. Twagusuzuguye mu kwizera guke kwacu, ntitwashoboye kubona ingaruka abizera basezeranijwe zigomba kuza. Kandi ibyo rero nimba tuzi yuko ari gusa kubera kutizera kwacu guke, yego mu by'ukuri kurashobora kuvugwa, ibintu birashobora kuvugwa bigahinduka. Nkuko namaze kubivuga, umwami yadushize ku ishuri ryiwe, yaratubabariye amakosa yacu, yarahanaguwe ibyaha byacu byarababariwe, twacitse abana b'Imana, twahawe ijambo ry'Imana muri twebwe. Iyo jambo ntirikwiye gusubira inyuma ataco rikoze, ariko ubu rigomba kuba irya muntu ku giti ciwe. Umwami yahaye abo babaye abizera amasezerano menshi ategerezwa gusohoreza muri bo, kandi
nk'uko atagukekeranye ko ijambo ry'Imana risohoza ku bwoko bwa Isirayeli, kubwo amahanga yose, indimi zose n'amahanga yose, canke muri rusange ubuhanuzi bwose bwa Bibiliya bigacika ibifatika imbere y'amaso yacu. Niko niko atagukekeranya yuko iri jambo riraba ishengero ntirigomba naryo barivuyemo, kuko ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana ntirizosubira inyuma ataco rikoze, ariko risohoza ico Imana yarirungikiye. Igihe Imana ivuze, igihe Imana yavuga byarabaye, igihe yategeka byaraserutse biraboneka. Iyo ijambo ry'umwami rero risohotse mu kanwa kayo kubw'ishengero, turibaza kuri uyu mugoroba, mbega rishobora gusubira kuri yo kubusa gusa, rishobora gusubira kuri yo ataco rikoze, ridasohoje ico yaribwiye? Oya, ritegerezwa gusohoza, kari akanwa kayo niko kabivuze, kuko ico nico ryavugiwe, kugira ngo ntirisubire kuri yo ari ubusa gusa, ridasohoje ibintu, ariko bice ku ishengero ijambo ry'isezerano ribone gusohoza kwaryo, rishobore gusohoza kandi rishikane ico ryarukiwe. Mbega twese dushobora kubyizera, nta yindi nzira ijana ku gusohoza, kurangirizwa, gutungana rwose. Akanwa k'Imana ni akanwa k'ukuri ntakuka, nikeneye gukuramo ijambo cyangwa ngo ikuremo isezerano. Yaravuze neza neza, yavuga ibyo yumvira kandi yiyumvira neza ibyo ivuga. Uyu munsi ishaka kutumenyesha ati kubwo kwizera guke kwanyu nta kintu na kimwe kirengereye kirashika, ariko kiriya gihe yarihanganye, kandi n'uyu munsi aracihanganye, aracatwihanganiye. Ariko ikintu kimwe gitegerezwa gushika, dutegerezwa kugira ukudahazwa kwera, nitureke ngo tujyane ubushizi bw'amanga ku byo tumaze kuba dufise, ariko dushime, hanyuma tubwire Imana n'imitima yacu yose kuri byose, tuti Mwami, ibintu bitarasohoza uzobikora, uzobisohoza, uzobishikana, hanyuma tuzobona ubwiza bwawe. Haravugwa hano ngo wa 10 ngo mugize murongo 20 ngo nimwagira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwobwira iki gisozi muti imuka hano uje hajya, kandi cyo kwimuka, kandi nta kitazobashobokera. Twebwe nk'abizera minsi yose turavuga ngo nta kintu na kimwe kidashobokera ku mwami. Umwami nta kosa n'imwe yigeze akora. Ico si kibazo. Mbere uyu munsi ikibazo nico kumenya nimba twebwe twaratahuye yuko Imana ishobora byose, yoba byose, yateguye byose, kandi ishaka kwishimagiza hagati mw'ishengero, kandi igashira igikorwa cayo muri ryo, biciye muri ryo yagisohoza, ngo nta kitazobashobokera. Ntiyavuze ngo nta kintu na kimwe ngo kitazoba kinshobokera, yavuze ngo mwebwe, wewe na jewe. Mbega turi bande rero mu by'ukuri? Turi bande mu by'ukuri? Turi abana b'Imana, kandi nk'abana b'Imana turi abaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo. Nk'abana b'Imana twashizwe mu mero y'Imana, turafise uburenganzira, turafise n'ibikorwa, turafise n'ibyo dutegekwa. Twahawe amasezerano, kandi ayo ategerezwa gusohoza, kandi azosohoza. Nuzuye icizere gusa, kuko ibyo ndabisanga mu ijambo ry'Imana. Byongoye kwizera umuntu agize ikintu atangaza atari yagiteguye. Aho rero nofata umwanya wagira ngo ndabyizere, ariko nimba byanditse muri Bibiliya, aho rero dushobora kubyizigira, ngo kandi nta kintu na kimwe kitazobashobokera
mwebwe abankurikira, mwebwe abigishwa banje, mwebwe abanyizeye, rien ne vous sera impossible. nta kintu na kimwe kitazobashobokera. Pouvons-nous croire cela? Mbega turashobora kwizera ibyo, Pouvons-nous le saisir mbega turashobora kubifata sans effort? tutihase Simplement gusa croire. tukizera. Mais la foi, Ariko nous l'avons vu ukwizera twabibonye inshuro nyinshi dans le ministère de Frère mu Branham, bukozi bwa Mwene Data Branham, se tenait sur la plateforme. yabahagaze ahavugirwa ubutumwa hanyuma akavuga ati Je suis livré à moi-même. ati je ubwanje uko ndi umunyantege nk'uko mwese muri. Hanyuma nyuma yaho akavuga ati bukwira ati si jewe nkoresha iyi mpano, si jewe nkoresha iyi mpano, ariko mwebwe abumvise ijambo ni mwebwe mutuma iyi mpano ikora. Naho gusa Imana ishobora kuremera ukwizera mu bumviriza, naho gusa impano za mwemu zishobora gukora. Nta muntu ashobora kwegera imbere akavuga ati here murabe butukuba dukora ibi, hanyuma dukorana bijya, hanyuma dukore n'ibindi bintu, hanyuma n'ibindi biraza kuba. Umuntu nk'uyo w'Imana ameze uko ntarabaho. Abigana baba bazi neza ibyo bagomba gukora n'ibiza kuca biba, mbere bakabibwira n'abantu, ariko gushitsa ku iherezo ntituzogiramwo umugabane. Dushaka inyuma yo kumva twizera ijambo ry'Imana ry'inkomoko, dushaka kuba mu gikorwa c'ukuri c'inkomoko c'Imana. Kandi aho rero bikwiye ko dukorana, bikwiye uguhoza hagati y'ijambo rivugwa na hagati muri twebwe abaryumvise, kugira ngo ukwizera gushobore kuba muri twebwe ubushobozi bw'Imana, kugira ngo tugire ubushizi bw'amanga tuti ego mwami warabivuze, byose bizoba bidushobokera. Hano kugira ngo mfate nk'uko byanditswe, mfate ijambo nk'uko byanditswe ngo kandi ngo nta na kimwe kizoba kidashoboka. Mwabyumvise ibyo afatira ko turashobora gusoma n'ibindi bintu byose kujyanye n'igihohose n'ibindi tukabanya mbere no kubijyanye no kugwiza kw'imikate hamwe n'ibihumbi 4, ahandi naho bari 5,000. Uko biri kose ku mwami byari bijyanye no kuba yubaka ukwizera mu bizera biwe, kuko ukwizera kurakwiye kuri mwese, biciye mu bikorwa, biciye mu bukozi bwiwe, biciye no mu bikorwa byiwe, biciye mu nyigisho yiwe. Ibintu byose we akora kwari kugira ngo aduze ukwizera mu biwe, hagati mu biwe, kandi ngo agarukane icizere cyo kugira Imana, mu kwizera Imana. Yaravuze ngo murizera Imana, munyizere nanje. Kandi yashaka ko abantu bamwizera n'imitima yabo yose. Hanyuma muri uwo mwanya naho ibintu byose birashoboka, kuko uko niko yabivuze. Ibintu byose birashobokera uwizera, kuko uwizera ugushikira Imana nzima arabihabwa. Atakwizera ntidushobora no kwegera Imana, dushavuza Imana. Igihe turi mu kutizera, no mu gukekeranya, umuntu ashaka kuja ku Mana, umuntu ashaka kuza ku Mana ategereza kwizera yuko Imana ari kandi ko ihemba abayirondera, kandi ko azobaha ico barondera. Mbega iyo si ijambo ry'ubwiza ni iry'agaciro rimwe inyuma y'irindi, kandi rimwe ryose ni ukuri kozoye. Ntidukeneye gukoma induru kuri ibyo canke ngo tugaragaze inkomezi hano imbere yahavugirwa ubutumwa. Oya, ubushobozi bw'Imana buri mu ijambo ryayo, kandi nimba twararonse by'ukuri ijambo ry'Imana muri twebwe,
ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo wabambwe bicika kuri wewe no kuri jewe, bicika ubushobozi bw'Imana. kandi icyo ubushobozi bw'Imana buri ntidushaka kubimenya mu majambo, dushaka kubigiramwo umwimenyerezo. Mbega turiteguriye kwizera Imana, mbega turiteguriye kwizera Imana, mbega turiteguriye kureka tugakankabigwa, tukabwira umwami ati nimba turaba ibintu nk'uko bitegerezwa uko nyine wakankambye abo natwe turaba uyu munsi tuvuge, akavuga mu rukundo rwose ati bwoko butizera bw'ibidambidambi mu maso yacu. Bisi tuba tugorotse, tuba tuvuga iby'ukuri bisi yose, ariko umwami aravuga ati mwebwe abatizera kandi b'ibidambidambi, ni gushitsa ryari nzogumana namwe, ni gushitsa ryari mbega nzobihanganira. Umurongo wa 17, mbega nikagushika hehe? novuga nti mwami unyihanganire utwihanganire gushitsa aho uzoshoborera gusohoreza ibintu byose wasezeranije, kugira ngo amajambo n'ibikorwa bibe bihuza, kuko hamwe n'Imana uko ariko bizaba bimeze. ibikorwa n'amajambo byose birahuza neza. Umwami iyo wagusa yoshoboye gukura ibitsitaza byose, ibintu byose bihushanya, ibintu byose bikwega bishuka, ibitsitaza byose hamwe n'umucano, nk'uko ndabivuga ndabwira umwami rimwe uburyo bwanje bwacana, nkambwira ati mwami nyugurura inzira kugira ngo uburyo bushasha ushobore kuyikugurura. murazi kenshi tubwira umwami nk'uko, hanyuma turashobora kubikora. Igikorwa c'Imana uyu munsi gishobore kuba cadukoreye bivuye ku Mana ibihe byose, dushobore gutahura yuko ntidushobora kubaha Imana kiretse biciye mu kwizera. Amen. Turahaguruka dusenge. Nk'uko ndi kandi riko bitegerezwa kuba atari inkombezi yanjye ariko izawe, amaraso yawe ageze ku byaha, o mwagazi w'Imana, ndaje Data uri mu ijuru, twumvise ijambo ryawe. Mu ruhande rumwe twababaye, mu rundi ruhande twahumurijwe, kandi twuzuye icyizere kuko turabizi yuko wakoze byinshi cyane kuri twebwe ku buryo utoturekera hagati mu nzira. Wakoze byinshi cyane muri twebwe ku buryo utoturekera hagati mu nzira. Uzoja natwe gushika ku iherezo, inzira yacu hamwe nawe uzoheraheza igikorwa cyawe watanguye kubw'umunsi wo kugaruka kwawe. Mwami mwizigirwa, twaboshwe no kutizera no kwizera guke, ntitwashoboye kubohora abandi bari baboshwe. Mwami uduhe umwidegembyo mu buryo bw'imwemu, uduhe ukwidegembya mu ijambo ryawe, kandi ibyo byose bishaka kudufata ngo tube imbohe bishobore kumanyuka mu izina ryawe bice ku bushobozi bwawe Mwami, kuko ni gusa igihe tuba twahawe umwidegembyo wuzuye w'abana b'Imana niho tuba dushoboye kuwuzanira abandi nabo baba bakeneye ukubohoka. Mwami mwizigirwa, utugire abantu bacunguwe, babohotse, bagushikaniwe, abo ushobora kwizigira, abo ushobora kuruhukiramwo,
abo ushobora kwizigira. Mwami mwizigirwa, urazi ukutizigirwa kwacu, urazi ubusa uko turi ubusa uko turi, ariko dufite amaso yacu kuri wewe. Haleluya. Icubahiro ubwiza bibe iby'izina ryawe. Mwami mwizigirwa, watuvugishije mu buryo butangaje, twagutahuye, imitima yacu kenshi yabiragira kuko watuvugishije mu buryo butomoye kandi uburyo bwumvikana. Ubu rero turashaka gufata igikorwa, tubone ukugarurirwa kw'ibintu byose ibyatakaye ku bw'ishengero. Mwami twabivuze ko ure dushaka kubibona, twarabyigishije ko ubutumwa, ariko ubu dushaka kubibona yuko mwemu umwami Imana ari kuri twebwe kugira ngo dushobore gutangariza ababoshwe muri abidegembya. Haleluya. Guhimbazwa no gushimwa ubwiza, gusengwa bibe iby'izina ry'umwami. Dushobore gusemerera ku bagwaye tuti murakize. Haleluya. Mwami mwizigirwa, uri Imana yacu, wabohoye, warekuye ababoshwe, byose warabisohoje. Haleluya. Icubahiro n'ubwiza bibe iby'izina ryawe ry'igitangaza. Mwami, si ukwigira, ukukubaha mu kwizera, mukiza kura guca bugufi kutari ko kose, ibintu byose byo kwishushanya cyangwa kutizera kose udushire mu gihagararo kiri hejuru kugira ngo twizere, tugire icizere. Mwami mukundwa, dushobore kubwira abahona tuti umwami yarabakijije, kugira ngo tubwire ababoshwe tuti umwami yarababohoye. Dushobore kubwira abagwaye kandi turabishobora. Haleluya. Kuko ni ukuri umwami yarabakijije. Haleluya. Icubahiro n'ubwiza by'Imana yacu nico tuvuga dufatiye ku ijambo ry'umwami, byose byarasohoje. Haleluya. Icubahiro n'ubwiza, nimba mushobora kubyizera, muremerewe kubona n'uyu mugoroba naho ubwiza bw'Imana, biba bijanye no kuba ijambo ryayo kuri mwebwe risoza rigaragazwa ko ari ryo kore uko burivuze. Haleluya. Icubahiro n'ubwiza, icubahiro no gusengwa b'iby'Imana yacu mu bihe bidashira no mu bihe bidashira. Haleluya. 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 Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. O mwami, ukuze urubuto rwabibye, ugwishe ko imvura n'izuba. Mwami mwizigirwa, kugira ngo ushobore gushimagizwa. Si twebwe ko turondera icubahiro cyangwa gushimwa, oya Mana yanje, toza imbere y'ikambi kugira ngo twikorere isoni zawe. Wewe ushimagizwe, wubahwe, kugira ngo amahanga nabe akivuga ngo none Imana yanyu iri hehe, yakoze ibihambaye. Umwami ari hehe? O Mana yizigirwa, ndagushimira, ndagushimira, ndagushimira. Uri
ufise inzira y'ubwiza n'ishengero ryawe Tu le parcourras. uzojana naryo gushitsa ku iherezo. Haleluya. Et la fin sera plus glorieuse. kandi iherezo rizoba ari iry'ubwiza cyane gusumba intango. Oh Dieu, O mana, merci pour tous les urakoze kubwo que tu as déjà fait. ingufu zose wakoresheje ku bwacu. Je te remercie de Ndagushimira pouvoir voir. yuko Je te remercie dushobora pour le kwizera, délivrance. ndagushimira ku kuba dushobora gushikira intebe y'ubuntu, ndagushimira kubwo amaraso y'umwagazi yamenetse, Je te remercie pour ta- ndagushimira kubw'ijambo ryawe, Je te remercie pour ton esprit. ndagushimira kubwa mwemu wawe uturongorera bukuri kose. Sois O profondément remercié ushimigwe byibwira pour ton action. kubwo igikorwa cyawe cy'ubushobozi. Turizera Que ta parole ne yuko reviendra pas ijambo ryawe sans accomplir. ntirizosubira inyuma ridasohoreje muri twebwe ibyo wavuze. Ijambo ryabwiwe abisirayeli rizosoreza mu bisirayeli, ibyo riraba kuri isirayeli. Ijambo ryabwiwe ishengero ryawe rizosoreza muri ryo Tu as dit. ico wavuze, rizosoreza muri ryo ico wavuze. Haleluya. Ugushimwa, uguhimbazwa bibe iby'izina ryawe ry'ubwiza. Nous voici, Turi hano fidèles maîtres. databuja wizigirwa, dufate Rends-nous capables dushoboze de venir à toi kugira ngo tuze kuri wewe mu kwizera. Tugire à comprendre abatahura, ngo dutahure uburongozi bwawe bwabwiye mu yera. Mwami, kora ku buryo bw'uko que nous puissions dushobora twese ko bigiramwo umwimenyerezo, tukabyumvamwo. O wewe mana, soit le remerciement. uhabwe amashimwe ku bihe byose bidashira. Amen. Amen. Amen.